Bene data ndabaramukije mwese aho muri hose ku isi yose, amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo nabane n'umwe wese. Imana ishimwe ko twongeye kubonana tukiri bazima, tugishima izina ryayo. Reka dusenge Imana. Bwirukiro Mana, ndagushimiye kuko ari wowe wera kandi ukagororoka. Ndagushimiye muri uyu mwanya unyemereye ko nongera kurenguka imbere y'ubwoko bwawe kugira ngo ngire ico mvuga mu izina ryawe ryera Yesu. Nuko ndasabye ngo umfashe undongore bibe nk'uko ugomba mu izina ryawe ryera Kristo. Amen. Haleluya. Ego ndasubiye gushimira Imana rero kubw'uyu mwanya. Yesu arakoze. Nkuko nabibemereye narababwiye ngo igihe cyose umwami azompaye ico mvuga nzoza tuganire namwe. Umuntu aba afise byinshi byo kuvuga, ariko hari igihe ubona uti iki kintu hamwe n'ugisangira na bene data cogira akamaro. Imana ishimwe. Hari inzozi nabonye kuwa Mungu heze, yari umunsi w'igikorane, igikorane cyariko kirabera Ikiremba, yari umunsi wa nyuma. Hanyuma muri iryo joro rero buca ari kuwa Mungu rero, canke mu gatondo ka kare ko kuwa Mungu niko novuga, hari nko mu masaa 10 ngira ngo bugira buce, umwami Imana arangendera, mbona haje umuntu ampa icandiko co muri Bibiliya. Hanyuma akimpaye nca ndavuga nti none akimpaye ngo nze gusangira nabo mwishengero iwacu, kandi nkabona umenga uyo muntu ni nkaho ico candiko yarakimpaye, mugabo nkabona umenga agomba kuza mwishengero iwacu. Hanyuma nandi ca ndavuga nti none ko mwishengero iwacu ari bakenya, ntereka basi ndamurungike hari Ikiremba bafise igikorane aho abantu benshi cane bakoraniye. Abanyakiremba ndabakunda, Yesu nabahumugisha. Nja numva rero nomurungika hariya kuko ariho abantu benshi bakoraniye. Hanyuma mugabo yindi ide icinzamwe ngo none hariya kusanga hari bafise urutonde, ubwo uramurungika batamushize kuri programme bice bikunda. Ariko murumva ko byari inzozi. Hama rero nca ndikangura. Nikanguye ico nihutiye kuja kuraba canditswe ico kivuga, arico ngo byo kuza gusangira namwe uyu munsi. Bene data, Imana tuvuga ni Imana ikora, ni Imana ihari, ni Imana yumva kandi ni Imana yishura. Ubwo jewe novuga nti turi bake, ariko turi bake nabigiciro mu nyonga z'Imana. Bariya benshi nabo nabigiciro mu nyonga z'Imana. Ariko kandi ndashimiye Imana yuko ninza nkabivugira ngaha, babandi bake na bariya benshi, na wewe urumva ico umwami Imana yagombye ko abantu bamenya muri kino gihe. Imana ishimwe. Tugende mu gitabo ca Luka. Haleluya. Igitabo ca Luka 12. Haleluya. Yanyeretse Luka 12. Kandi murazi ko Luka 12 iyo chapitre ifise imirongo myinshi, ariko sinje kwisoma yose hano, ariko hari ico mpwemu yera yanshize ku mutima. Iki gice gifise imirongo 59, ariko hari ico umwami Imana yashize ku mutima muri kano kanya. Kumbure nzoza ndaza muri iki gitabo ca Luka turabe isho umwami Imana yagombye kuvugana natwe muri bintu. Imana ishimwe. Ndatangura kuri aya amajambo atangura, ndasoma mu izina rya Yesu. Umutwe w'amajambo uravuga ngo ntidutinye abantu. Imana ishimwe. Muri ico gihe ishengero ry'abantu ibihumbi vyinshi rikoranira kuri we, bakandagirana. Ahera ku bigishwa biwe arababarira ati, mwirinde umwambiro w'abafarisayo niwo buryarya. Nta catwikiriwe kidazotwikururwa,
canke ikinyegejwe kitazomenyekana. Yesu nashimwe. Kuko ibyo mwavugiye mu mwiza byose bizokumvikana mu muco, n'ico mwongoreraniye mu mazu haruguru kizovugirwa ku mazu hejuru. Kandi ndabwira mwebwe abakunzi banje, ntimugatinye abica umubiri hanyuma batagira ikindi bazobagira. Ariko ndabereka iyo mukwiye gutinya, mutinye yiheza kwica umuntu ikagira ububasha bwo kumukororera muri Gehenomu. Ni koko ndababwire aba ariyo mutinya. Imana Data wa twese ihabwa icubahiro. Inshuti yanje, mwene data, aho uri hose, aya majambo warayasomye kandi n'ubu usubiye kuyumva. Imana ishatse ko wokongera ugasubiramwo aya majambo ukumva ingene umwami Yesu Kristo yavuze. Nababwiye ko ari ubutumwa bwaje dimanche, kandi nyene ijambo niwe nyene ijambo. Avuze ati akira igiseke ndabazaniye. Nawe inshuti yanje, iki giseke umwami yampaye nico ndakuzaniye muri kano kanya. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo mwirinde umwambiro w'abafarisayo nibwo buryarya, ngo nta catwikiriwe kitazotwikururwa canke icanyegejwe kitazomenyekana. Imana ishimwe. Muri iki gihe abantu b'Imana ndibuvuge ngo turageramiwe, kuko ibihe by'amajambere hari igihe biratujana cane bikadutwara. Ariko abantu b'Imana bakwiye kuguma ari abantu b'Imana, bakaguma mu Mana. Ndiko ndashaka kuvuga iki? Iri jambo ritubariye ngo twirinde umwambiro w'abafarisayo, ngo nibwo buryarya. Umuntu uburyarya, murabizi ko umuntu akubwira neza ariko mu mutima kwanka, canke akaba yokuzanira amakado ariko afise intego yo kugira ngo agusoromemwo ibyo uri mu mubarire. Wewe abaje afise ico arondera, ariko weho kubera yuko utabuzi ibiri mu mutima wiwe, ukiyumvira yuko ayo makado aguhaye ari amakado y'ineza. Ariko Yesu aravuze ngo mwirinde. Inshuti yanje, niwirinde. Mwene data, niwirinde. Aho uri hose niwirinde. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana ryatugabishije kandi ngo yewe wa muntu we ukora ibibi winyegeje, ngo nta catwikiriwe kitazotwikururwa, nta canyegejwe kitazomenyekana. Ndatangarira Imana. Iyo Imana ivuze ibyo bintu womenga ni ibintu bizomenyekana ku munsi w'iherezo. Oya, si ku munsi w'iherezo gusa. Aho Imana ishatse kubifukurira hose irabifukura. Kuko ku Mana, Imana yankubyajya. Kandi igituma Imana ibifukura ni ukugira ngo wewe nanje tugendere mu kwera kwiza, mu kwera kw'Imana, tudafise fase zibiri, hamwe tuterekana ubwiza ariko ahandi turi babi. Imana idutabare. Imana iragomba ko muri byose tuba abantu b'Imana, abantu bashitse, abantu bayinezerererwa muri byose. Imana ishimwe. Ubu butumwa Imana yabumpaye ngo ndabukuzanire. Inshuti yanje, wirinde mu byo uvuga, wirinde mu byo ukora. Ibyo ukora ukore byiza, ibyo uvuga uvuga ibyiza, ibyo uvuga umenye ngo nibyashika imbere ntibizokumara amaza, ibyo ukora umenye ngo nibyashika imbere y'abantu ntibizokumara amaza. Imana rero itubwiye ngo tumenye yuko atacanyegejwe kitazomenyekana, nta cagizwe ibanga kitazoja habona. Imana igufashe. Jewe nkivuga navuga nti Imana, reka basi genda ubibwire bariya abantu benshi
twebwe turi bake, ariko baba ari bake baba ari benshi, Imana irashaka ko umuntu wese abimenye. Ari naco gituma nje kubivugira hano. Bene data mu nyumva, umuntu wese acunge umutima wiwe, ururimi rwiwe. Hari igihe umuntu yijajara akamenya ngo ngurya n'umugenzi ngo ntaco ngurya n'inshuti ngo ntaco, ukaba wavuga n'ibitovugwa. Oya, nta bucuti bungana nta bucuti buruta ubucuti bwa Yesu. Nimba ibyo uvuga wowe ubwira Yesu uti mwami Yesu iki kintu kimeze gutya na gutya, nimba wowe kimubarira n'amahoro. Ariko nimba ubona na Yesu ubwiwe yo kwifata ku muntu ati nk'ibyo bintu bivugiye iki, ndibaza ko nawe wari ukwiye kubireka. Imana idufashe cyane. Ngo nta catwikiriwe kitazotwikururwa. Umuntu yo kwibaza ngo mbega kizotwikururwa gute? Maze iminsi ndiko ndumva ibintu nkumva nkavuga nti rya jambo ryarashitse kweri, ngo nta catwikiriwe kitazotwikururwa. Rya jambo ryarashitse. Ibi bintu bishobora kuja habona gute? Aya marezo sosiyo twumva aratuzanira ibintu byinshi cyane. Hari umuntu umwe yigeze yariko arashinga intahe, ariko aravuga uku kuntu aya marezo sosiyo hariho ibintu byinshi cyane yaje gufukura bitariho kera. Bitariho kera. Aho umuntu akora ibyaha ari mu cumba wenyene, agakora ibyaha akabiheza bari kumwe n'uwundi muntu ari mu yindi ntara ya kure, umuntu akiyumvira ngo ntibizomenyekana. Ariko ukaca usanga bimenywe n'isi yose, abakuzi n'abatakuzi, kuko ibi bintu by'amarezo sosiyo birirukanga ni nk'umuyaga. None rya jambo wumva gute? Nta catwikiriwe kitazotwikururwa. N'ibyavugiriwe mu bwongoshwa bizomenyekana. None aya ma message ariko arazunguruka, ubona abantu bandikiranye n'abandi, sibara ntibaba babyandikiranye ari babiri, ariko kuko igihe c'Imana, Imana yaravuze ntibesha. Mwene data ni wiyubara, mwene data ni wirinde. Yesu yaravuze nta catwikiriwe kitazotwikurwa, nta cagizwe ibanga kitazojabona. Imana idufashe. Akandi kantu Imana yigeze kunyigisha kandi narigeze kukababwira, nigeze kugira inzozi, mbona umuntu yinjira mu nzu yanje. Arinjira atangura gusoma amatablo yari ahari mu nzu. Rero muri ayo matablo yari ari mu nzu hariho imwe twariko turafelicita umwana yari yaronse diplome. Hanyuma umuntu wese rero akaca yandika amajambo nyine ashatse kumubwira. Hama mbona uwo muntu rero aza asoma amatablo yose yari araho hantu. Aca arambarira ijambo ngo none nk'ibi ngo ndabisomye ngo ni hehe nshobora kwibona kwisangamwo. Ca ndavuga nti ngaho rero none yagomba yisangamwo kubera ntari namenye uwo ari we. Ngo nkaha ngubona ngo je ndabisomye ngo ubona hari aho nisangamwo. Ndahora yongera njana n'ahandi, agenda aranyereka ibintu byose, aguma mbaza iryo jambo ngo none ngubona ngaha ngo hari ico no kwisanga ngo hari aho mbona nisangamwo. None haca aragera no mu telefone aranyereka ahantu nyene twariko turandikana n'umuntu, ahantu umubwira uti naka urakomeye, yo iminsi myinshi hewe ndagukumbuye. Aca arambaza ngo none ngaha ngo ndabisomye ngo hari aho no kwisanga. Numva uwo muntu anteye ubwoba kumva ko ahantu hose abwiza kwisangamwo. Noneho aca aranjana no muri email zo muri computer. Aca aragenda anyereka email imwe. Iyo email yoyo yari ahantu nyene umuntu ariko arabwira uwundi ngo ariko naka ngo je naka ndamukunda vraiment, ngo urazi ngo ujya naka ngo ku kazi ngo bari baramuboneye cane hewe ngo hanyuma ngo Imana iramutabara. Oya, kwanza ntiyavuze ngo Imana iramutabara, ngo ku kazi ngo uriya muntu yavuze ngo uriya muntu ngo ndamukunda cane
ngo uriya muntu ngo narasomye ntahe yiwe ngo numva ndanezerewe, ngo ujya muntu uhewe basha ngo ujya muntu arakunda Imana, ngo ujya muntu uhewe ngo umenye ibyamushikiye gutyo. Hanyuma arambwira ngo mbwira ngo none ngo nk'ubu ngo uri kurashimagiza uyu muntu ngo canke uri kurashimagiza Imana yamutabaye. Hose yaguma abaza ngo none ngaha ngo ubona hari aho ngo ndahasomye ngo araho no kwisanga. Inshuti zanje bene data, ibyo gituma nguma ndabisubiramo kenshi nukugira ngo bigufashe umenye yuko uyu mwami twakurikiye ni umwami apfuha, ni umwami agomba kwisanga mu byawe byose. Niba ari iby'umuganire na mwene data, wiyubare nturinde uheze utarabubwira ibya Yesu. Kandi naho wowe uri kurakora ikintu ugikore mu rukundo rw'Imana, kuko umwami Imana azozana vya bindi wakora abishire ku munzane koko arabe ko hari aho yisanga. Ako ndakababwiye, niba asanga hari aho yisanga, ivyo bintu ntibizogutera isoni. Oya, ntibizogutera isoni haba namba, ntibizogutera isoni, ahubwo bizoguhesha icubahiro. Imana ishimwe. Ndashimira Imana data wa twese ahoraho. Hariho akandi kantu anyibukije, maze kwiga kubw'iryo jambo Imana yambwiye ngo none ngo ubona ngo hari aho nisanga, naciye niga ku bintu byose kwamashira mu izina rya Kristo Yesu. Nk'ubu tuvuge umbwiye Amakiga Françoise ngaca ndakwishe ngo yongo kubw'ubuntu bw'Imana ndamahoro, ngo Imana yavyukije amahoro. Hewe ibyo bintu ntabyo nahora ngira, ariko kuva uwo muntu aje akampa iyo kasopo, yo naciye mvuga nti Imana untabara umbabarire. Kuko ijambo ry'Imana yatubwira ngo ibyo mukora byose mu majambo no mu bikorwa mube mubikora kuko guhesha icubahiro izina ry'Imana yacu. Okay. Niho uzosanga naho abo dukunda kwandikirana murabizi, naho wowe umbwiye utamaki canke umbwiye ijambo kubw'Imana turamahoro, canke nawe turashima Imana. Kandi nasanze ari ibintu byiza cyane. Nukuri biguma bikuramena kumenya yuko niba uri muzima uyu munsi ni kubw'Imana, niba hariho ico waronse ni kubwa Kristo Yesu yagushoboje, niba ikintu cyose umenya ko kubwawe no ku nguvu zawe ntabyo woshobora. Ariko nagenda mbwire abandi nabo ku rundi ruhande, naho hariho abandi bantu bizera ibindi bintu bakavuga ngo nta Mana, ngo ibi bintu nta ruhara rw'Imana rurimo, ngo n'ubwenge bwawe bwabigukoreye, ngo ni nguvu zawe zabigukoreye, ngo iyo Mana nayo murabibeshera. Aho ni ku ruhande rw'abantu batubaha Imana. Ariko jewe by'umwami Imana yambariye ngo hari muri ibi hari aho nisanga, nca mvuga nti aha, Imana yacu irashaka ko yisanga mu byacu byose. Imana ishimwe. Ninho hahandi niwa mpikintu nzovuga nti yo Imana iguhezagire, urakoze. Imana igusubirize mu nkoko kuri bijya bintu wakoze. Imana ishimwe. Hanyuma nagira mvuge kuri iri jambo rivuga ngo nta catwikiriwe kitazotwikurwa, canke nta canyegeje kitazamenyekana. Kenshi iyo umuntu afise telefone akandikiranira n'uwundi, womenga nibo nyene babiri, nta wundi wa gatatu azoibona kiretse ugombye kubihereza, kiretse ibyo wewe nyene ushatse kubisohora. Ariko ndagira ndababwire ngo ibi bihe turimwo ntibirinde ko wowe ubisohora canke naka bisohora. Ubu murashaka kuba muri ko muravugana n'umuntu ukabona telefone iri kwirakwereka ko iri bitradwiza mu rurimi rundi utazi, kugira ngo bamenye ibyo bintu uri kuravuga ibyo ari byo. Bisobanurwa rero yuko ibyo uri kuravuga wibaza kubwira ujya hariho abandi bantu utazi bariko barabikurikirana, bariko barabimenya. N'igihe tugezemo ni jambo vuga ubutumwa bwiza, muri kumwe na naka wundi muri ku telefone, mubwira ivy'amahoro, mubwira ivyubaka, kugira ngo nuriya nyene aza kwicishamwe atatari we yabigenewe avyumve.
Imana nihabwe icubahiro. Uyundi munsi nigeze kugwa mu isanganya, ndi buvuge ngo ni mu isanganya kuko ntabyo narinzi, ariko Imana ishimwe kuko nari narize iryo banga ryo kuvuga ngo ibyo uvuga byose ushiyemwo Kristo. Haleluya. Ico gihe rero ngwa mu isanganya ntazi, telefone yanje baba barayikurikirana. Hari umuntu yigeze kuntelefona, hanyuma uwo muntu kumbure ngira ngo yari afitaniye ikibazo, yari afise ikibazo kanaka, mugabo jewe sinabimenye. Rero uwo batelefonye rero canke bavuganye, telefone yewe bagaca bayifata. Rero telefone yanje barayifata, barayikurikirana, nagiye kubimenya haciye umwaka n'inusu. Hanyuma niho rero naza mbona igihe kimwe barampamagaye, baca banyereka ama message yose yo mu telefone yanje. Ndashima Yesu kuko mu telefone yanje twavugana n'uyo muntu nta bintu bibi twavuganamo, kuko ntibyoshoboka, nta bibi bimbamwo. Ico basanzemwo isengesho, kuko twama dusengana n'uyo muntu, tukama dusengana. Uriyo ansabye ngo ndamusengere, uriyo tugomba gusenga bisanzwe ku mugoroba, kuko yambwiye ati Imana yamubariye ngo yama telefona twame dusengana. Rero nuko rero twama dukora. Iyo telefone rero bamaze kuyakira yanje, ico basanzemwo isengesho. Basanzemwo isengesho, ahandi naho hahandi umuntu avuga ngo hari amafaranga, tuvuge amafaranga 100 wowe ufise ukampa, hariho ikintu ngomba kugura, ukamurungikira. Urumva ibyo byose twose ayagusubije naho nyene bakaba babibonye. Ndavuga Mana we, uwo munsi rero bantwara banyereka roreve yose, ama message yose naravuze nturagahezagirwa wa Mana we. Uyu munsi yaba basanzemwo ibintu bitari byo, sinari gufatwa n'isoni, ariko basanga izo message zirimwo, harimo message y'amasengesho. Iyo message y'isengesho ryo bararitraduiza muri uru rurimi neza. Nanje ndagushima Yesu. Rero nagomba kuvuga iki? Ico nashaka kuvuga, bubu barashobora kubona bati yavuze ngo Imana iguhezagire, Imana ibane nawe, Imana ikuzigame, Imana ikugirire neza, nta yindi Imana iriho, Imana Yesu Kristo n'umwami, umwizera azogutabara, umwizera azokuzigama, ibiki ibintu nk'ibyo byose barabifata. None iryo sengesho ntiryafasha abaryumvise bose. Imana ishimwe. Mbega iryo sengesho ko ryagiye rikagaragara bakarisoma inshuro basanze mwiki. Ndababwire bene data, nimuze dukorera Imana mu mpemu no mu kuri. Ntugakorera Imana mu buryo ngo nukuri ngaha wifate gutya, niwagenda handi wifate ukundi. Oya, Yesu yambwiye ngo nze ndababwire ngo mwirinde buryarya, ngo nta catwikiriwe kitazotwikurwa, kandi nta canyegejwe kitazomenyekana. Umuntu wese amenye ngo ibyo nkora damumaro two bishaka gushigwa habona. Wa muntu we uhagarara mu isengero ukavuga Imana, waja muhira ukinjira mu busambanyi, nakazi kawe. Wa muntu we uvuga Imana uri mu rusengero, waja muhira ukagenda mu macakubiri. Nta kintu na kimwe. Erega Yesu byose yabivuze neza. Yesu ariko arihaniza uburyarya, Yesu ariko arihaniza ibyaha, Yesu ariko aratubwira ngo tugende neza. Imana nishimwe. Turabe uwundi murongo
Haleluya. Hariya ku murongo wa ego hariya ku murongo wa 14 tugende ku murongo wa 14 naho mwumve naho nyene hariho ijambo ngomba ko dukuramwo mu by'umwami Imana yampishuriye. Ku murongo wa 14 haravuga ngo, duhere ku murongo wa 13, maze umuntu wo mw'ishengero aramubwira ati, mwigisha, mbaririra mwene mama tugabure umwandu. Mbega ntiyaramubwiye neza? Timwigisha, mbaririra mwene mama tugabure umwandu. Yawutwaye wenyene, agomba kujya wenyene, none rero mumbarire tugabure. Yo mana we. Ngo aca aramubaza ati, mbega wa mugabo, ninde yanshizeho kuba umucamanza wanyu canke kubagaburira ibyanyu? Mwabyumvise? Ninde yanshizeho gukora ibyo? Aka kantu mwene data nshuti y'umusaraba ubyumve. Jewe nkikumva naratangaye, navuze nti sinari nzi ko Yesu yokwanka service nk'iyi bamusabye. Ariko yavuze ngo ninde yanshizeho ku mucamanza wanyu, kugabura ibyanyu. Kristo Yesu yazanywe no kuvuga iby'ubwami bw'Imana. Kristo Yesu yazanywe no kutubwira iby'ubwami bw'ijuru, kugira ngo twizere tuzove muri iyi si tugende iwacu mw'ijuru, kandi kugira ngo nitwaba muri iyi si naho nyene tuhabe dufise ubwo bwami bw'Imana muri twebwe. Ariko hari ibindi abantu bagomba kumukwegeramwo. Yesu aravuga ati, hey, stop. Naciye nsanga abantu ba kino gihe nitwe dukunda kwisuka no mu bitari byacu. Ugasanga umuntu w'Imana yisuka mu bintu byose nkaho umenga byose arabishoboye. Naho uwo bishoboye hariho bitaba bikuraba. Yesu yashizeho urugabo ati, ninde yababariye? Uko jewe nazanywe no kubagaburira ibyanyu. Yesu yazanywe no kutubwira iby'ubwami bw'Imana. Ariko urabona ngene bagomba kumukura muri linye yiwe bamujane mu bindi. Imana idufashe. Inshuti yanje mwene data, ndakwinginga kugira ngo mukubaho kwawe, mukugenda kwawe, mukuba umuntu w'Imana kwawe, urabe uhagaze mu byo ukwiye guhagararamwo canke naho winjiye no mu bitari byawe nabyo. Abantu b'Imana turakwiye kugenda dufise urugabure. Suko turi abantu b'Imana tujya dushobora ibintu byose. Oya, hariho ibitaturaba. Yesu ntiyarananiwe no kubagaburira nk'uko bari babimusabye. Ntiyarabinaniwe, ariko yaravuze ati, ibi mu byanzanye ibi ntibirimo. Yesu ashimwe. Nanje ndakubwiye ngo, inshuti yanje mwene data, mukozi w'Imana, wewe mu Kristo, ngaya amajambo umwami yampaye ngo suzuma urabe ibikorwa byawe. Nawe hariho ibyo udakwiye kujamo. Hariho ibyo udakwiye kujamo, birekere abandi babikore. Wewe menya urugabure bwaho ukwiye kuguma, menya urugabure bw'ibyo ukwiye gukora, ariko ibindi nabyo ubireke. Imana ishimwe. Uyu munsi urashobora gusanga hariho abantu ngo bafatiwe mu bintu by'amanyanga hirya no hino. Wagira uraraba ugasanga n'abakristo barimo, ugasanga n'abakristo bari babishigikiye. Wagenda ukagenda ugasanga ibintu wasuzuma ugasanga na nakaniye yararimo. Imana dutabare cyane. Imana tutabare. Ukagenda ugasanga aho abantu tuvuge bariko baratamba binezererewe bagize gute bayishushe bagize nte, wagenda ugasanga n'abantu b'Imana nabo bariko baragacerema. Kwari kuryoherwa, sibyo? Ariko hariho ibintu udakwiye no kubamwo. Wewe ugasanga none hariho ibintu binateye isoni, nawe wenyene ukwiye kuraba ukavuga uti aha hantu si kibanza canje.
rero mpwemu yera duha ubwenge. Niba Yesu yaragize ubwenge akavuga ati oya ibije ntibindaba ibisi jewe, shira abacamanza banyu babice. Shira abacamanza abacamanza barahari bajejwe imanza za mwene ibyo bintu. Ariko Yesu yaje kutwigisha ivy'urukundo. Yesu yaje kutwigisha kubabarirana. Yesu yaje kutwigisha kubabarana. Iyaba abantu bo bafise izi nyigisho za Yesu muri bo, n'ingorane zobaye nke. Imanza zobaye nke hariya kubera ko hoba ukumvikana. Umuntu ntaje kurengera ubundi. Umuntu ntiyigunge ku buryo bw'uko agomba no gutwara ibya mwene data wundi. Imana idufashe. N'aya majambo y'Imana bene da. Kumbure nzogaruka turaganira ku bw'iki gice cyo muri Luka 12 nk'uko umwami Yesu yamaze kubimbwira. Nuko umwami Yesu nabahezagire ryari iri jambo mvuga ngo mwirinde uburyarya. Mwirinde guhurudukira mu byo mudakwiye kubamwo. Tumenye ngo turi bene Mana kandi bene Mana bakwiye kumuhesha icubahiro muri byose. Niba turi twenyene muhira, niba turi mu bandi, niba turi ahantu hose uri, ureke data ahabwa icubahiro mu byo uri kuravuga, mu byo uri kurakora. Imana ibaha umugisha mwese, amen. Bwirukiro ndagushimiye kuko uri data. Urakoze kubera amajambo meza tubwiye. Mwami Yesu, reka mpwemu yarashishikare kutwigisha, nabushishikare kutuyobora, tugende nk'uko ugomba kandi tugenze nk'uko ugomba. Urakoze Yesu kuvyumvise kandi kubikoze mu izina ryawe ryera. Amen.